nyuma yo gufungwa no guhunga hanyuma haca yandika igitabo. Deo Hakizimana yaranagiye mu kwitoza, mbega none yoba yaragize amahirwe yo kuronka amajwi? Ubuhoho yoba yifuza kuzokwitoza kugira ngo afashe mu barongora igihugu? Reka rero twumvirize kino gice cy'ikiganiro kuko Deo Hakizimana vyose arabisigura. Rero nagira mvuge nti icyatumye nakirana umwete akamo banteye kare nkaca nemera ko tubonana nuko ndiko ndumva ibivugwa. Jewe urazi experience nagize mu bya politike ya kino gihugu, narakurikiranye ibi bivugwa inyuma yuko inama y'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere yari kubera igoma igituma itabaye. Ndumva yuko hariho izindi nama zari ziteguwe i New York z'abakuru b'ibihugu muri Assemblée Générale ya Nations Unies. Jewe narinzi yuko hariho indi nama ibwirizwa kuzoba i Geneve itariki 23 mu ndwiza muri Conseil des droits de l'homme. Hanyuma abantu bose bari bazi yuko hariho umugwi delegation ya Nations Unies iri ngaha mu gihugu kuva ku wa mbere, ibonana n'abategetsi bo hejuru, ibonana nabo bose begwa by'agateka kazi na muntu bari ngaha. Jewe kubera ibyo nsanzwe nzi kuri iki kibazo, ibintu byose bibaye muri aka kanya gatoyi si hazara, ntibipfa kuba gutyo. Hari ababiteguye kandi ababiteguye ni babandi bibaza ko bafise uruhara mu kuntu ibintu bibwiza kugenda hano mu Burundi. Je rero ikiza kikantera amakenga ni kubera ibi tubona twese kuva muri 2015 irya hamwe nashizeho i Geneve yitwa CIRID ariryo kandi naryo nyine ngaha mu Burundi ririho riragengwa n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Hariho antenne ya CIRID hano mu Burundi. Icyo kibazo ca droit de l'homme mu Burundi turagikurikirana cyane kandi turi mu ba mbere bahora bakivuga mu nama mpuzamakungu nk'i Geneve. Ndiko ndakubarira, ndakwibutse yuko nko muri Nyakanga muri 2017 icyo gihe Conseil des droits de l'homme yagomba gufata ingingo zimwe ifatikanije na Cour pénale internationale wazifatira Burundi, mugabo vyihweje ugasanga byose bigirwa n'abariko baratoteza agateka ko Burundi, batagomba gukora ku muzi w'ikibazo. Kuko je namvuga nti abantu bavuga ngo tugira enquête kuvaye mu Burundi kuva muri 2015 gushika ubu, mugabo ugasanga ntibanezwe kumenya ibyadushikiye imbere y'iyo tariki. Nka jewe ndumucika cumu bo 2022 nkaba naracitse ku icumu ryo 1988. Nibyo bindi byose nkaba nukuri jewe aho ngeza nabinonosoye kuko urabona n'ibitabo naravyanditse. Je ngashavuga nti uwo muntu anezwe gusa ibiva kuva muri 2015, mugabo ntashaka kumenya amagorwa twaciyemwo mu myaka yindi. Ashaka amahoro y'u Burundi cyanye agomba gusotera iyindi ntambwe, ashaka ibindi ataho bihuriye n'agateka k'abarundi. Jewe rero icyo kibazo nuko ndakibona n'ubu niko nikibona cyane kubera biriko biraba muri aka karere. Raba hariho abavuga murumva ibivugwa muri iyi minsi ngo abagwanyi ngo bava muri Kongo ngo barungitswe sinzi barungika baribo, mugabo urabona biratera uruhagarara mu gihugu kuko barica. Ibyo navyo biba kubera iki? Kubera ibibi byakozwe bitigeze bihanwa. Jewe muri 2010 mu 2010 igihe haba amatora, jewe narafashe ingingo yo kwitoza, sinzi ko mubizi. Naritoje, urazi none programme je nari mfise igihe nitoza, kandi ntubifate minenego kuko naho nabigize gihutihuti ntevye. Nagize kampanye mu makomine amwe yo muri iki gihugu, hanyuma no mu matora
y'abadepite narayagiyemwo mu ntara ya Muramvya kandi sinabaye wa nyuma na gatoyi zari liste 8 Muramvya nabaye wa gatatu icyo gihe sinari narose umwanya wo kugira campagne mugabo narayigize icyo gihe programme yanje navuga nti je programme ifise ni imwe niyo gufasha Burundi kumenya kahise no kugira ngo abubu gwaruka cyane cyane rumenye ibyo twaciyemo kugira ngo ntibizosubire dutore ninyine byo tokora kugira ngo ntibisubire rero kino kubwira yuko ibiriko biradushikira no munsi abantu biyadukiza akajabukuru bibe akajabukana ubwato ukamusanga mu rumonge akaduga muri za mukike nkuko bayivuga numva ngo ni iwacu je ni komine Kiganda ngo ahantu hitisunzwe barashitse mbere najewe narigeze kuba ndi ruguru ndamanuka ibugarama ipine y'umuduga intokirako waje kumfasha kuyisubiza ku muduga yambwira ati jewe mvuye gusiganwa n'ababandi bavuga ngo nabarobere bari mu kibiya urumva ivyo byose biba kubera iki erega ncumugani abarundi bose bazi vuguti kudahanimbwa bigwiza imisega ibyo byose biba cyane cyane kubera ibibi byakozwe muri kahize kandi bibi mpomera bunwa biteze bihano rero nyina bahari icyo nofasha jewe ni iki ni nk'icyo umuntu afite imyaka yiwanje umukurambere yabibonye atabyumvise yabyiboneye wenyene byashitse ko kugira ngo abatabize babimenye ibi bitabo rero nico gituma hahize ukwezi mvuga nti reka babisome niyo ntererano yanje afise barigeze kwitoza muri ico gihe mbega uhoho hari imigambi ko muri mwuga mufise mu myaka indwi iri imbere ko mushobora kwitoza canke mu myaka 5 iri imbere mu mashinga amateka ko mushobora kwitoza kugira ngo hagira ico muhindura mufise kuvuga muri leta ko muri cyangwa mu mashinga amateka mugaye cyo kibazo kirantuyeje kuko bwana jewe no mu matora herutse sinitoje kandi sinoguhisha vraiment uburyo bwo kugira campagne nari kuburondera kandi nari kuburonka mugabo ntavyo nagize no muri 2010 sinari nagize campagne ngo nsinde abagenzi bafashe mu ntege bavuze bati bwana Deo muri campagne 2010 ni hatagira ico uvuze wewe muri politike y'u Burundi ntuzosubira kuvugwa uzobugiye akagirire bati rero va hasi genda tuzogufasha ugira ibyo ushobora mugabo izina ryawe bizoja muri raporo z'abazokora amatora y'ibihumbi 2010 nuko rero nabijemo hari abambonye vidama baratanga kuko amatora yaba mu kwezi kwa gatanu jewe nanje natanguye kuvyumvira ukwezi kwa kabiri guheze hanyuma kubera ntari ino natashe mu kwa gatatu kugira guhere hasigaye indwi zibiri wa mariste yabitoza ashike muri seni sinkubwiye nta equipe nari mfise ni tegeko rigenga amatora ntaryo nari bwamenye neza mugabo navuga nti igikuru nuko ndo murundi fisi inkaratasi zikenewe zose ibizosabwa byose ndabikwije ibisigaye navyo nzobirabira kuri tere kandi narabishimye cyane hanyuma mpereje amatora navuze nti jewe ico narondera kiraheze no muri siridi ishirahamwe nari ndongoye nari nabwiye abo dukorana jewe mu mpamezi 6 ntihagire ico muzumva amezi 6 aheze nzoca ngaruka tubandanye urugamba rwo muri siridi niko byagenze hanyuma rero koko ntagiye matora y'ubuye wibona vraiment ubu jewe ibintuza kubironde jewe mugaye ico nshobora gukora ubuye ni no gutanga intererano mu byo nsanzwe nkora ahantu uko haramagara ngitse bandi kumwe n'abandi dukorana muri CVR bariko barakora urabizi bari ku kivi Makamba no mu Rumonge jewe hajye ahantu ndashobora gufasha gusumba ibyo byo kwitoza uri kuravuga ayo matora nayo uvuga zo mu myaka 7 hazo hageze ko niruhukira konja muri retraite
Yego Deo Hagizimana reka tubashimire ku kigoro mwagize mukaduha ikiganiro kandi n'amagara atifashe neza cyane. Urakoze cyane. Ngira ngo nejo dusubiye kubajya kara muzongera muhumirize naho nyene bigoye muzongera mwigore mu ariko urabanza urindira ukuguru kwanje kuraho kurambangamiye kubanze gutora imitende. Ndabashimiye. Yego.